mu kujisha intaro rero ni kimwe mu bikorwa vyakorwa mu myuga yakorwa n'abarundi baho hambere. Abarundi baho bambere kuko bari bafite ubuhinga uko bitunganya kugira bashike kuri ibi na biriya, haba mu vyo gufungura, haba mu vyo kwibeshaho. Ariko rero no mu vyankenegwa hari bitari bike batarinda kurondera handi ariko bihingurira ubwabo. Uyu munsi rero nari nifuje ko turabira hamwe ubuhinga bwo kujisha intaro, aho bavuga ko umujishi w'intaro yabanza guhumbira ibisanda hama akabikokora. Amaze kubikokora rero yaca akabitamura rero akabitamuza intambi. Ahijeje rero akaca avyanikira, hanyuma akaja guhumbira imisuri. Nayo rero yaraheza agaca yitamura, imaze kuma rero akagatangura akajisha. Mu kujisha rero yafata igiti akakibanga k'ibisanda bwa bunanga, no kuvuga ko afundika ibisanda mu mitwe yose ya hagati ku mutumba nka kujya imirya bipanze ku nanga. Yaraheza rero agaca afata ubutamu butatu bw'imisuri akaja arajisha ku nanga aba yamaze gushira hasi. Araheza rero agafata bwa butamu butatu bw'imisuri rero akaja arajisha anyuranya, asimba inkingi imwe munsi yubika imusuri ku nkingi yo hejuru. Hama rero ahengereye yashikiriye rero imitwe y'urutaro agatera imisozo ibiri inyuranye. Amaze gutera rero iyo misezo ibiri inyuranye, urutaro rwaba rusa n'uremvye. Urutaro rero ruheze yaca atera uduti tubiri tw'inkingi tugiye twizingiriye ku mibuga, hama akatuzingirira k'imitwe ya misuri. Mu gusoza rero yaje aratoboza umugera ahacisha utwo dutamo tw'imisuri. Hama rero mu guhana yama yarobeje musuri iruhande y'ikoma kugira ngo ikoma ntirize rikoroke. Udusunzu rero tw'imisuri yatugobeka muri rya koma rifashwe nawa musuri uzingurije munsi yaryo. Hejeje rero yarasoza, hanyuma bagaho mu rutaro n'amase avanze n'inginagina ngo azibira imyenge iba yasigaye kariko arajisha. Mumaze kumuka rero n'amase yamaze kuma, yarashobora kurugosoza no kugwanikira ko ivyo ashaka ari nk'ubududu ari umwambiro, ndetse rugakora n'ibindi bikorwa vyo muhira. Urakoze yari muhira. Kazoza FM, be your own boss.